mbega nk'ubu ko turiko turaninahaza Perezida Melchior Ndadaye nk'injungu y'u Burundi, tukaba ico twagumije kuri we ari demokarasi, mbega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadukeza, yosanga twakindiye aho turi nk'isekuro, canke yohava asanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirenge. Ibirori vyo kwibuka imyaka 27 iheze uwaharaniye intahe ya demokarasi Melchior Ndadaye agandaguwe vyatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri Paroisse Saint Michel. Nkuka ya misa, Musenyeri wa Diocese nkuru ya Bujumbura Gervazi Banshimiye ubusa yibukije ko umuntu wese yaremwe kugira ngo arangure umugambi Imana yamutoreye mu kwikorera ivyiza no mu kubikorera abandi, nkuko Melchior Ndadaye yari yatahuye ico Imana yari imwiteze ko mu gihugu c'u Burundi ico gihe ciwe. Nyene cyubahiro Perezida Melchior Ndadaye, umuntu arashobora kuvuga ko yari yatahuye neza ko afise ico Imana imwiteze ko mu gihugu ciwe c'u Burundi mu gihe yabayemo. Kuvyo tubona yari yategereye ko abwirizwa gushira igihugu ciwe muri demokarasi, ko ari ryo ragi yadusigaranye mvuga iyo demokarasi. Iyo demokarasi bwari bwo buryo yabona burashe bwo gutorera inyishu ibibazo byari bihanze Uburundi, kandi byari byinshi. Umuntu mbere yovuga ati ikibazo gikuru nuko umenga igihugu nticari kikiri igihugu ca bose. Muri ivyo bibazo byinshi hari ivyo yakunda kudoma ku rutoki. Hariho ikibazo c'agasuzuguro, aho wamenga harabatagira ijambo mu gihugu, kutagira ijambo mu gihugu. Hariho ikibazo c'akarenganyo gafatanye no gukumira, ku buryo wamengo hariho abarekuriwe ivy'igihugu n'abatabirekuriwe, haba mu mashure, haba mu ntwaro n'inzego zishigikiye, haba no mu vy'amatungo nyene. Ivyo vyose kenshi bikitwaza ubwoko canke intara, kuko abantu bagomba gushikira inyungu zabo bama bagira ikintu bitwaje. Twebwe abantu bato bato akaba arico tuguma tubona ko ariyo ngorane, mugabo mu vy'ukuri ari urwitwazo, ingoranira handi. Arico gituma umuntu abwirije kuza aricara hamwe kugira ngo azarategera, ntidutangure kuza turakurikirana umwotsi tugomba yuko wohava aho kubanza kuzimya umuriro, kuko ugiye gukubita umwotsi ngo uriko urawirukana, mugabo umuriro ugumuzana uwo mwotsi, ahubwo umwotsi ukwira inzu yose. Kuri uyu munsi rero turiko turibuka Melchior Ndadaye nk'injungu ya demokarasi, nikabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokarasi ihagateka bose, ihereye ku gusonera ubuzima bwa muntu, intwaro yubahiriza bose mu vyo barekuriwe, intwaro idakumira ifatiye kuri iki canke kiriya, intwaro itarenganya, intwaro idatoteza, intwaro itangaza abayo, intwaro ikingira ubuzima bwa bene Burundi bose. Kuri uyu munsi tidutinye no kwiterera utubazo be no kurondera kutwishura twebwe nyene. Twibaze tuti, mbega nk'ubu ko turiko turaninahaza Perezida Melchior Ndadaye nk'injungu y'u Burundi, tukaba ico twagumije kuri we ari demokarasi, mbega nk'ubu yogaruka
yosanga twaratambutse dushingura akadukeza, yosanga twakindiye aho turi nk'isekuro, canke yohava asanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirenge. Ivyo birori vyo kwibuka incungu ya demokrasi vyabandanirije ku ntatemwa ya Melchior Ndadaye n'abandi bategetsi bagandaguriwe rimwe ico gihe ahabereye imigigwa yo gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa ya Melchior Ndadaye nabo bagandaguriwe rimwe. Mu gihe rero twibutse imyaka 27 Melchior Ndadaye agandaguwe, urubanza rw'abagirizwa kumugandagura ruheruka gucibwa n'ubutungane bw'u Burundi mu mugambwe Sahwanya Frodebu ari nawo Ndadaye yakomokamwo, bavuga ko ari intambwe ubutungane bw'u Burundi bwateye, bakavuga ko bazobandanya bakurikirana urwo rubanza bakongera bagasaba indishi y'akababaro. Nahimana Pierre Claver arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Tware twumvise yuko ubutungane bwaraye bushikirije ingingo yuko rucira urubanza abagandaguye nyene icubahiro Ndadaye Melchior. Twebwe mugambwe Sahwanya Frodebu turashima cyane leta y'u Burundi kubera ko muri no misi yagize akigoro kaboneka kugira ngo ubwo rubanza rusubirwemwo ruja habona kandi abakoze ico caha bamenyekane. Ni intambwe rero ikomeye ku gihugu, ni intambwe ikomeye ku bucamanza bw'u Burundi, ni intambwe ikomeye barayi bateye. Rero nkuko tubizi neza burya imanza mwenizi nibyo twarumvise ingingo zafashwe, ariko imanza mwenizi turazi neza yuko nk'aba hawe ibihano bashobora kunguruza, barashobora kunguruza, niko ubutungane bumeze. Twebwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu twavuze tuti intambwe zose ubutungane buzoba bushitse ku tuzozikurikirana, turabe ibivamwe tubikurikirane, kuko natwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu turi mu basavye yuko tworonka indishi y'akababaro. Ndetse mbere no mu rubanza rwa mbere twarunguruje tuja muri sentare Ntahinyuzwa, urubanza niyo rukiri. Murumva rero yuko intambwe yaraye itewe n'ubutungane burashikiriza ijambo rikomeye. Turarindiriye rero nibizokurikira, kandi urubanza sukurusoma gusa, hari n'ikurikizwa ryago. Mu mugambwe w'abadasigana Iprona nabo bavuga ko urubanza rwaciriwe abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye ruraba abaruciriwe, ariko bagasaba ubutungane bw'u Burundi kudahengama no gucira urubanza abakoze ubwicanyi bose. Olivier Nkurunziza ni umunyamabanga mukuru akongera akaba umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Umugambwe w'abadasigana mu ngingo y'ubutungane, ikintu ca mbere twama dushima nuko ingingo iyifashwe y'ubutungane yifitiwe neza cyane, turayikenguruka tugashima. Icambere dushima nuko urwo rubanza rwaciwe, ubu hasigaye kumenya ko uko rwaciwe ryo hasigaye kumenya ko rwaciwe neza atangondagonda yagiye. Umugambwe w'abadasigana Iprona nivyo ndashobora kuba nk'uno musi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe, nkongera nkaba n'umuvugizi wawo. Iyo nkoze ikosa rija ku mutwe wanje, nico gituma iyo umuntu rero ahanywe naho yaba yarawutwaye akaba n'umukuru w'igihugu wawo, iyo bamwagiriza biboneka agahanwa. Twebwe umugambwe w'abadasigana tuba tuvuga tuti umugambwe w'abadasigana wama wifuza ubutungane butaraba ijunja n'ijambo, ariko buraba ikosa umuntu yakoze. Ko rero ahanwa, igihambaye nuko ivyo bamwagiriza vyo ari vyo, nico twe twifuza ko guhanwa ngo nuko yabaye umukuru w'igihugu, ibyo twe ntitwobibuza, ariko ico twifuza nuko ubutungane bukora ataho buhengamiye. Mwomenya ko mu baciriwe urubanza bagirizwa igandagurwa rya Melchior Ndadaye harimwo uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Buyoya.